maze nibutse ko imbonerakure zifatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nk'umugwi w'inkorabara milice mu karere tuzi amamirise ibara yakoze na cyane cyane mu gihe cya genocide mu Rwanda. None ubu iyo mvugo ije yongerezwa na President Ndayishimiye bimaze kuvuga ku rwego rw'umukuru w'igihugu, no kuvuga ko imbonerakure zigiye kumera amababa nyabona zikore ibisumba n'ivyo zahora zikora byo gutera ubwoba abarundi bose. Ukumenya ko kuva mu 2015 haraciye imyaka 5 abakorewe amabi basavye gutunganirizwa baca mu nzego zitandukanye, haba mu karere, muri Afrika no muri sentare mpuzamakungu, ariko ntaho vyigeze bishika kubera ukudahana byagumye byibonekeza mu Burundi, kandi abenshi mu bakorewe amabi baradebukiwe, ariko hari n'abandi bagumye basaba ko bohabwa ubutungane. Nico gituma umugwi wituwe, kandi tukaba twizera ko uwo mugwi uzotwumviriza ukakira ivyo twagiriza leta, tukaba twabishikirije, hama uruhara rwa leta y'u Burundi ukaja ahabona. Vyose turaza gusubira tuvyumvirize murano makuru mu buryo ubwido nido, izo zikaba zari mfunyapfunyo za bamwe mu bo turubuze kugenda twumviriza kuvyo ubashikiriza. Amakuru yacu araza gushamikira cane kuvyo abihweza ivya politike bavuga kubirabana n'ivyagiriji vyasohowe n'umugwi wa ONU ku vyaha vyakorewe abarundi ndetse n'izindi nkuru zose zirabana n'ivyo ngivyo. Akaba rero turibuze kumviriza idonido muri ano makuru ivyo vyagirije ku vyaha vyakorewe abarundi ndetse nabo bagirizwa ivyo vyaha. Turafise kandi amakuru turibuze kurabamwo ibiriko biravugwa cane n'abihweza ibintu n'ibindi kubirabana n'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito kubirabana n'imbonerakure mu ijambo yashikirije, aho yamenyesheje yuko imbonerakure zo kwama zirikanuye mu gucungera umutekano mu gihe amakungu yasaba ko imbonerakure zovanwa ko. Ndayishimiye wewe rero ashimangira ndetse akemeza yuko imbonerakure ataho zizogya, ndetse yuko uvuga yuko imbonerakure zito kwamaho harushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Turaza kumviriza abihweza ibintu n'ibindi, ndetse twumvirize na Pacifique Ninazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu, akaba ari nawe arongoye ishirahamwe canke se umugambi ndondeza, ico avuga kubirabana n'ivyo vyaraye bivuzwe na Ndayishimiye Varisito. Kumwe n'ayandi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo turaza kugenda tuyarabira hamwe ido nido, ingingo imwe imwe. Akaba ari amakuru rero tuba twatuje twifashishije umugwi w'abamenyesha makuru bakorera ngaha mu karere k'ibiyaga binini, abakorera ngaha mu Burundi baradutunganiriza amakuru bakayadushikiriza, na jewe nkayatunganya nyene nkayagushitsa ko atosoye neza. Mbere yuko tuyatangura yose, reka mbanze ndaguhe kazi cane wewe wafyonze sabone, na wewe utarayifyonda ngira kana akaryo keza ko kugira ufyonde ko imaze igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajuba mu bambere babironka. Ndakengurutse kuri wewe ubana natwe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, turazi neza yuko muri abanywanyi bacu kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije. Ndahaye ikaze abariko barabana natwe bari mu bihugu vy'ababanyi, ushobora kuba uriko uratwumviriza uri mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Uganda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, nande hose uberereye ngaha ku mugabane wa Afrika. Ndakengurutse cane. Ndakengurutse kuri wewe ubana natwe uri mu mugabane w'amakungu, aho uberereye hose, Amerika, Aziya, Buraya, mwese ndabaye ikaze cane muri ano makuru. Reka hano makuru yacu tuyatangurire kubiriko biravugwa cane ku bihano vyafatiwe ndetse n'ivyagirije vy'umuryango wa ONU kubirabana n'ivyaha vyakorewe abarundi, ndetse turaza no kumviriza vyose bivugwa na Pacifique Ninazwe kubirabana n'amajambo
umukuru w'igihugu yashikirije ubwo yavuga yuko imbonerakure zokwama zirikanuye mu gucungera umutekano mu gihe zagiye zikunda kuja ziragirizwa yuko zagize uruhara mu vyaha vyagiye biraba mu Burundi birimwo ubwicanyi, guhonyanga amategeko ndetse no guhohotera abanyagihugu, vyose tukaza kuvyumviriza ingingo imwe. Ndatevye reka dufate kano karyo twumvirize hamwe muri izo nkuru, nyuma yaho ndagaruka turabira hamwe n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa ingingo imwe nkuko nayagutohoreje. Ndakwibutse ko kuri wewe utarafyonda sabone canke se subscribe wo fyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru mwene nkaya atohojwe neza urajuba mu bambere bayaronka. Sangwa kaze mwidonido ryano makuru. Ndabwire Mbonerakure muri ngaha shirira dukinge umwaka hari kuri uyu wa mbere mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura, umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye avuga ko imbonerakure zankwa kubera zirara zirakizura kandi abagwanya ibikorwa vyazo aribo bansi b'igihugu. Muzokumva abantu bavuga ngo abarundi ntibagire izamu, ntabaravuga ngo imbonerakure n'imbigo kubera tugira ironda. Utucume n'urya bivuze ko ari we mwasi yari yabonye aho yotoborera none asanze wahacunze agaca kwita umwasi kugira ucike ingokora ucuheba hanyuma caza. Nagira ndabwire Mbonerakure muri ngaha shirira dukinge umwaka. Iryo jambo rya General Evariste Ndayishimiye ngo rije guca umutima abari basanzwe babangamiwe n'imbonerakure zizwi nk'imigwi y'iterabwoba n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ubu rero ngo izo mbonerakure ko zironse impigi y'umukuru w'igihugu zigiye kwimonogoza mu guhonyanga agati y'akazi na muntu nk'uko zarasanzwe zibikora. Pacifique Nahazwe yibutsa ariko ko ivyo vyose biriko birakogwa bizobazwa abatwara igihugu no musi. Ngo mumaze nibutse ko imbonerakure zifatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nk'umugwi w'inkorabara milice mu karere tuzi amamilice ibara yakoze na cyane mu gihe cya genocide mu Rwanda. None ubu iyo mvugo ije yongerezwa na President Ndayishimiye bimaze kuvuga ku rwego rw'umukuru w'igihugu, no kuvuga ko imbonerakure zigiye kumera amababa nyabona zikore ibisumba n'ivyo zahora zikora byo gutera ubwoba abarundi bose. Nico gituma ngaha twovuga ko turetse kwiri jambo rishobora gukwega ibara mu gihugu, nuko kandi ibizokurikira byose bizoja ku gatwe kabarongoye Burundi. Mu ntango z'intwaro Evariste Ndayishimiye abategetsi bamwe baravuga amajambo yerekana ko badashikika ibikorwa vy'imbonerakure. Akarero ni nkabura amatari w'intara ya Kayanza yihaniza imbonerakure gukizura. Haheze imisi mike umushikiranganje w'ugwaruka yigeze no kuba umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira nabasubira kubahimiriza mu bikorwa vyo gukizura, none n'umukuru w'igihugu arasubiye kubahimiriza. Urakoze Reverano bazikamwa kweke hagati y'akazi na muntu n'umugwi wishinze kuburanira abagirirwa ivyaha byo kuberezwa igufa muri Afrika bwashikirije ivyagiriji ku Burundi. Umugwi wa ONU ugwanya kubereza igufa kiremwa muntu. Uwo mugwi wagiriza leta y'u Burundi ko wahonyanze ingingo ziri mu masezerano mpuzamakungu agwanya kubereza igufa. Uburundi bwateye ku mukono uyo mugwi ugafatira ku bantu baborejwe igufa n'inzego za leta kuva mu mwaka wa 2015. Tukurikire Isidore Collins Ngele n'umuhanuzi mu bijanye n'agateka ka muntu ku mugabane wa Afrika mw'ishyirahamwe mpuzamakungu rigwanya kubereza igufa OMCT asubirwamwo mu Kirundi na Eddie Claude. Il faut savoir que depuis maintenant 5 ans, ukumenya ko kuva mu 2015 haraciye imyaka 5 abakorewe amabi basavye gutunganirizwa baca mu nzego zitandukanye haba mu karere muri Afrika no muri sentare mpuzamakungu, ariko ntaho vyigeze bishika kubera ukudahana byagumye vyibonekeza mu Burundi, kandi abenshi mu bakorewe amabi baradebukiwe, ariko hari n'abandi bagumye basaba ko uhabwa ubutungane. Nico gituma umugwi wituwe, kandi tukaba twizera ko uwo mugwi uzotwumviriza ukakira ivyo twagiriza leta, tukaba twabishikirije hama uruhara rwa leta y'u Burundi rukaja ahabona, et ensuite pouvoir établir la responsabilité de l'État burundais.
Il faut savoir que le uyu mugwi atari sentare ariko ari umugwi uraba ko ingingo ziri mu masezerano agwanya kureza igufa yubahirizwa. Twizera ko uyu mugwi uzokwerekana ko ingingo ya mbere, ya kabiri, ya 11, ya 12, ya 13, 14 na 16 zahonyanzwe na leta y'u Burundi. Ikibazo muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ndabwire turabavukanye twicare hamwe tugitorera umuti dushize mu nyamahanga babinaniranye. Nubwa mbere twagize amatora tunganye muri iki gihugu kubera iki nta munyamahanga yarijemwo. Igihe cyose muzorondera umunyamahanga kubinjirira mu bintu byanyu muze mumenye yuko mutazopfa mushitse ku nyishu gitomoye kuko muba mumugururiye kugira ngo nawe nyene aronkemwe akamanyi kiwe. None mu Burundi nta turyoshe umunyamahanga ashaka. None wo muhamagaye ntubumugururiye. Reka ndabere ikintu kimwe. Amasezerano yo guhagarika ingwano Burundu twayakoze turabarundi gusa. Abanyamahanga baratangara. Uwo munsi twicaranye twebwe ku ruhande rwacu twari batatu, ku ruhande rwa leta bari batatu nyene. Yari twebwe, yari sogokuru yigiriye, yari Rajabu na jewe. Ku ruhande rwa leta yari Domisiano na Ambroise Niyonsaba na Terase Sinunguruza. Hanyuma baraganira bakuru twandika twe na Terase Sinunguruza twandika ibyo bari barumvikana. Duhejeje batatugira bati genda rero mutwandikira amasezerano. Twicaranye twavuze tuti ntidukora amasezerano akaja mu ngiro kuko na yacu. Tuvyandike twese twize droit ko twize droit rero ntitugire article ingingo idashobora kuja mu ngiro. Hanyuma turaheza ayo masezerano tuyahejeje turashira abakuru ba shefu tukisoma murabe jeshiriwi wanje ati ni mahwi nawe undashiriye uwiwe ati ni mahwi. Aho baca barahura bose bati amasezerano turayarose duca dushira abahuza twabashiriye saa 4 turicara kugira bazana ayo masezerano ngo tuyasinye ndababwiye. Ntituyakaze saa 4 yasinwe mw'ijoro barase kubigarukana baravyicarako tukabaza kuti none ko twebwe twahejeje kumvikana abo bandi babifisemo inyungu izihe ntibabizane dusinye. Niho hari umuntu yatwiriye akabanga ati none ivyo baba mwabishizemo ati mwe wese burya ariko ararondera akantu kiwe. Hariho bavuga ati ntegereza kuronka ingabo zizoja guhagararira amasezerano bari barihemberwa na ONU. Uwundi akavuga ati nanje nzobikiye. Bagaca baharira rero bamara umunsi wose twebwe abarundi twahejeje. None gahe aha abarundi muzosubira kuja kurondera amakungu ngo abariya batorera umuti ikibazo cyabo. Jewe narose akarorero ngako akarorero nako rero twarubatse umutekano turawubaka neza. Hanyuma rero intwaro ikiza mu bisanzwe ifise ahivugira ahihagarara kuko utagira ingabo ntacyo uba ushoboye.